ndabaramukije bana bato migunza y'intambwe hamwe n'abakenyezi mwigisha abana bato, namwe mwese abari ngaha kuri jewe n'amahigwe akomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ry'Imana, tuyage namwe abana bato imigunza y'intambwe, turabe tubone ingene Imana mwebwe yabiyumviriye ko muri mu mugambi wayo, kugira ngo muri iki gihe turiko turabamwo mushobore kubona mutahure umugambi w'Imana, integuro y'Imana ihwanye n'iki gihe cacu, nk'uko habayeho abana mu gihe ca Mose no mu gihe ca Yesu naco nyene harabayeho abana bashoboye kubona baratahura umugambi w'Imana, integuro y'Imana ihwanye n'igihe babayemo, kandi bararonse imigisha y'Imana. Rero murabona ko bo bashoboye kubona ugushitswa k'ubuvugishwa canke ubuhanuzi buhwanye n'igihe bo babayemwo. Murabona ingene ubutumwa ubwo bo bizeye aribwo bwatumye batahura ibintu Imana yari kwirakora, babitahuye biciye mu butumwa bwatangaza ivyo bintu byariko biraba, kuko ubutumwa bw'ikiringo kinini dispensation buca hirya no hino buvuga ku gushitswa k'ubuvugishwa buhwanye n'ico gihe, kandi iryo nibanga ryo gushitswa k'ubuvugishwa muri buri gihe, kandi ivyo birazana ubutumwa, kandi ubwo butumwa nibwo bumenyekanisha ugushitswa k'ubwo buvugishwa buba buhwanye n'ico gihe. Nimurabe mu gihe ca Mose harabayeho ubuvugishwa bwavuga ku ihanga ry'Ababurayo no kubohorwa kwabo. Ubwo buvugishwa Imana yabuhaye sogokuruza no muvugishwa Aburahamu, kandi igihe hagera igihe c'ugushitswa k'ubwo buvugishwa hari Mose, kandi biciye muri Mose Imana yariko irashitsa ubwo buvugishwa, yariko irarokora ibohora ihanga ry'Abaheburayo. Kwari ugushitswa k'ubuvugishwa bwo mu gihe ca Mose, kandi yarazanye ubutumwa abuzanira abantu. Ubwo butumwa bwaca hirya no hino bwavuga ku gushitswa k'ubwo buvugishwa. Rero vyongeye murabe ingene vyagenze nuko nyene no mu gihe ca Yesu hariho ubuvugishwa buvuga ku kuza kwa Mesiya, kandi igihe ubwo buvugishwa bwashitswa aho hariho Yesu, ugushitswa k'ubwo buvugishwa, kandi we yariko aravuga yigisha avuga ibijanye n'ubuvugishwa bwose bwavuga ku kuza kwa Mesiya, kandi yarababarira ati uyu munsi ivyanditswe birashikirijwe imbere yanyu nk'uko amatwi yanyu avyumvise. Nimurabe ingene hatangura hakaza ubutumwa iyo ubuvugishwa bushikijwe, kandi ubwo nibwo butumwa buba bwigisha ugushitswa k'ubwo buvugishwa, kugira ngo abantu muri ico gihe bakiriye ubwo butumwa bashobore gutahura ugushitswa k'ubuvugishwa, bizera ugushitswa k'ubuhanuzi, gutyo baronke bakira imigisha y'Imana, imigisha iba yaraziganijwe n'Imana yayibikiye kuyitangira mu gihe c'ugushitswa k'ubwo buvugishwa. Mbega ni bande bakira iyo migisha? N'abizera ugushitswa k'ubwo buvugishwa. Muri Petero wa kabiri ikigabane ca mbere umurongo wa 16 ukabandanya, kuva ku murongo wa 15 haravuga hati ariko nzogira umwete
kugira ngo ninamara gutaha muze mushobore kwama mwibuka ivyo, kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, aho ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga ngo nguyu umwana wanje nkunda kampimbara. Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru, aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera, ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima ni nk'itara ryakira hacuze umwiza rigakesha ijoro rikagezaho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Ijya mbere mukwiye kumenya nuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Rero nimurabe ingene hagiye harazira ijambo ry'ubuvugishwa ry'ubuhanuzi, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo kinini uja mu kindi. Byaje biciye mu bantu bera b'Imana bavuze iryo jambo, bahumekewe na mpwemu yera, niwe yashira iryo jambo mu kanwa kabo bavugishwa. Kandi icyo nicyo gituma iryo ari ijambo ry'Imana ryaba ryashyizwe mu kanwa k'uwo muvugishwa, nk'uko Imana yari yarabisezeranye biciye mu muvugishwa Mose. Mu gusubira mu vyagezwe ikigabane cya 18 umurongo wa 15 kugeza ku 19, igihe yavuga iti Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje ava muri mwebwe mu biwanyu, azaba ari we mwumvira. None ni kubera iki Imana ivuga igategeka ko uwo muvugishwa ari we bokumvira? Reka turabe igituma. Haravuga hati bizoba nk'uko mwabisavye Uhoraho Imana yanyu muri Horebu kuri wa munsi mwari mukoranye, aho mwavuga muti ntidusubire kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yacu no kubona ujya muri ruhambaye, ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati ibyo bavuze babivuze neza, ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, no kuvuga ameze nka Mose. Ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Mbega Imana amajambo yayo yashirahe mu kanwa k'umuvugishwa yo ihagurukije hagati mu bantu, nawe azobabarira ivyo ndamugeze vyose. Mbega uwo muvugishwa n'Imana azovuga iki ivyo vyose Imana imugeze kuvuga? Kandi Imana izobishira mu mutima wiwe no mu kanwa kiwe kugira ngo abibwire ihanga ry'Imana. Kandi mu yandi majambo, iryo ni ijambo ry'Imana. Kandi icyo nicyo gituma ijambo ry'ubuvugishwa ryagiye riraza biciye muri abo bavugishwa ab'Imana yagiye irashyiramo ijambo ryayo. Kandi Imana iravuga iti azaba ari we mwumvira. Rero nimurabe ingene ibintu byose Imana yari kuzokora byaramaze kuvugwa biciye mu bavugishwa n'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritangaza, rimenyekanisha ibintu bigiye kuba, ribitangaza biciye mu bavugishwa bayo. Nukuvuga yuko ibizoba byose ubwa mbere murabona ingene bibanza kuba biri mu ijambo ry'Imana, biza bivuye mu bwenge bw'Imana, bikaza mu bwenge no mu mutima w'umuvugishwa. Umuvugishwa akabivuga, iryo jambo rigaheza riba riri mu buringanire bwa gatandatu, ariko riba ryaje rivuyehe mu buringanire bw'indwi, mu buringanire bw'Imana, rica rija mu buringanire bwa gatandatu rikavugwa. Tukaronka ubumenyi bw'iryo jambo riba riri mu buringanire bwa gatandatu. Ubwo bumenyi tuburonka biciye mu bavugishwa n'Imana, kandi iryo jambo riraheza rikandikwa. Hanyuma iryo jambo rica riza muri ubu buringanire bwo ku isi rishikijwe
rirahaza mu bijyanye no gushyitswa kwaryo. Aho rero tuba dufise ijambo ry'Imana ririko rirashyitswa. Aho rero niho turonkera ubumenyi bwo gushyitswa kw'iryo jambo. Aho niho turonkera insiguro ikwiye mu mwuzuro y'iryo jambo riba ryavuzwe. Aha rero niho twebwe duheza tugashobora kuronka iryo jambo tuba twari dufise mu buryo bwo kuba ryanditswe, turaheza tukaba turifise mu buryo bwo gushyitswa kwaryo hamwe n'ijambo riba ryanditswe nyene. Rero murabona, murumva turashobora kuronka ijambo rishikijwe ryambaye umubiri nk'uko abigishwa ba Yesu Kristo nabo barironse. Abo bari bafise ijambo ryanditswe ryavuga ko Mesiya azoza, ariko igihe yaza ntibari bagifise ijambo ryanditswe gusa, bari bafise ijambo rishikijwe, bari bafise ijambo ryambaye umubiri. Ijambo ryari ryaragizwe indome biciye mu kuvugwa, rivuzwe n'abavugishwa hanyuma rikandikwa. Nk'uwo mwanya ryari ryambaye umubiri muri Yesu. Rero inyungu z'iryo jambo ry'ubuvugishwa ryambaye umubiri, ribaye umubiri, vyari kuzana imigisha myinshi ku bana b'Imana. Inyungu bwari kuba ubugingo budashira ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Abo bose bafise amazina yabo yari yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Rero murabona ingene imbere y'uko ijambo rishitswa, imbere y'uko Imana ishitse umugambi integuro yayo, ubwa mbere ibanza kuba ifise iyo nteguro mu bwenge bwayo, nuko rero iyo nteguro iba iri mu buringanire bw'indwi, mu buringanire bw'Imana. Hanyuma uwo mugambi ucuza mu buringanire bwa gatandatu. Iryo jambo ryose risanzwe riri muri Kristo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, kandi rirahishurirwa abavugishwa. Rero iryo jambo ryo mu buringanire bwa gatandatu ririko rirahishurirwa abavugishwa. Aho mu mwanya riba rikiri ryo mu buringanire bwa gatandatu, ariko rikaba ryanditswe no ngaha ku isi, hakaba handitswe ibyo byose biba bikiri mu buringanire bwa gatandatu. Iryo jambo riba riri mu ntambuko ya teofaniya. Intambuko ya teofaniya ariyo ntambuko yo mu buringanire bwa gatandatu. Ariko iryo jambo riba riri mu buringanire bwa gatandatu, kandi tukaba twarihishuriwe biciye mu bavugishwa, riraheza rigategerezwa gushitswa, rigahinduka ukuri. Riba ari ijambo ryamaze kuvugwa, ariryo riba ritegerezwa gushitswa. Kandi iyo rishikijwe aha ku isi, muri ubu buringanire bw'aha ku isi, tuba dufise ivyiyumviro vy'Imana vyashikirijwe biciye mu bavugishwa bayo. Tuba tubifise bishikijwe, kandi iryo jambo riraheza rigakora icyo iryo jambo ryanditswe rivuga ko rizoshitsa. Murumva, murabona ingene inyungu n'igikorwa cy'iryo jambo riba ryarasezeranywe. Izo nyungu zirakogwa, zigashitswa iyo iryo jambo ryambaye umubiri, iyo iryo jambo rishikirijwe ngaha ku isi. Rero gutyo nk'uko abigishwa ba Yesu Kristo bari bafise isezerano ryavuga riti inkumi zosama inda ivyara umwana w'umuhungu, riti kandi azokwitwa Immanuel. Immanuel risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Igihe iryo sezerano ryashitswa, Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe, bo bari bafise iryo sezerano, ubwo buvugishwa bwashikirijwe hagati muri bo. Kandi icyo nicyo gituma baronse, bakiriye imigisha ikomeye cyane ivuye muri iryo jambo ry'ubuhanuzi ryashikirijwe mu mubiri w'umuntu, muri Yesu. Kandi yarakoze igikorwa cy'ubucunguzi nk'umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba i Karuvariyo. Igihe iryo jambo ry'ubuvugishwa gukuza kwa Mesiya ryambara umubiri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, muri Yesu, biciye mu gitwikirizo cy'umubiri
umubiri iryo jambo rishikirijwemwo, uko niko riheza rigakora icyatumye Imana irungika iryo jambo rikabanza rikavugwa, hanyuma naho rigahindukira ukuri kuri iyi si. Murabona, Petero, Yakobo na Yohana n'abandi bigishwa bariko baragendana n'umwana w'inkumi bagendana na Yesu. None bari bafise iki? Bari bafise ubwo buvugishwa, iryo jambo ry'ubuvugishwa bari barifise hagati muri bo, riri mu mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ko bo bari bizeye ijambo ry'ubuvugishwa, ariryo ryari ryahindutse ukuri ryashikijwe. Ariko abandi bantu bo bavuga ngo twebwe turizeye ivy'Imana ivuga ngaha biciye mu bavugishwa. Bati turizeye ibivugwa mu mazaburi. Ariko igihe iryo jambo ry'ubuvugishwa ry'ubuhanuzi ryashyitswa, bavuze ko yari Belzebuli, bavuze ko yari mwo dayimoni. Ariko Yesu yarababwira ati sindi mwo dayimoni. Si uko muriko murabivuga, jewe nubaha Data wo mu ijuru, nkora ibyo Data wo mu ijuru agomba, namwe ntimunyubaha. Rero murabona ingene abavuga ko bizeye ijambo ryanditswe igihe ryashyitswa ntibashatse kuryizera rishikijwe. Ariko b'abana bato bo turiko turavuga mu buryo bwa kimuntu, kubera ko batari barateguwe mu vya teolojiya nk'abanyabwenge bakomeye n'abahanga bo mu ihanga ry'Abaheburayo, abahanga mu vy'iyobokamana. Abantu bo baboneka umenga ntaco bazi, abarovyi Petero, Yakobo na Yohana na Natanayeli na Filipo na babandi bantu bandi. Muri bo harimwo abarovyi, abarimyi n'abandi bakora ibindi. Turabona ko abo bantu bizeye ijambo ryari ryanditswe, ijambo ry'ubuvugishwa bararyizeye ririko rirashikizwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi turabona ko Natanayeli yabwiye Yesu ati wewe uri Kristo, uri umwana w'Imana nzima, uri umwami wa Isirayeli. Ibyo byose rero vyagenze uko, kuko muri abo bantu baciye bugufi hariko harashikirizwa amajambo ya Yesu Kristo. Amajambo avugwa, reka dusome mu kigabane ca 28 muri Yesaya umurongo w'9, haravuga hati uyo azokwigisha nde ubwenge, kandi azotahuza ubutumwa nde, kandi azotahuza ubutumwa nde, mbega nabacutse n'abavuye kw'ibere. Mu kigabane naco ca 53 muri Yesaya umurongo wa 1 haravuga hati ninde yemeye inkuru zacu, kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere yiwe nk'ikironge, kandi nk'agashami kava mu ivu rigadutse. Ntiyari afise ishusho nziza canke igikundiro, kandi aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotumye tumwifuza. Aha hariko haravuga kuri Mesiya. None uyu azokwigisha nde ubwenge bw'Imana, aribwo bukoreshwa mu kumenyekanishwa kugushitswa kukuza kwa Mesiya? Uyo azokwigisha nde ubu bwenge? Kandi ninde yemeye inkuru zacu? Ninde yizeye mu gihe cy'ukuza kwa Mesiya amakuru y'ukuza kwa mbere kwa Mesiya? Kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde? Muri Mateyo naho ikigabane ca 11 umurongo wa 25 kabandanya haravuga hati muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya.
egome data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na data, kandi ntawe uzi umwana atari data, na data ntawe umuzi atari umwana, be n'uw'umwana agomba kumuhishurira. Rero turashobora kubona ko Kristo ariko arigisha, avuga ijambo, yariko arigisha ibanga ry'ubuvugishwa bwari bushikirijwe hagati muri bo. Ubuvugishwa bwo kuza kwa Mesiya bwari bushikirijwe hagati mu ihanga ry'Ababuraya aje nk'umwagazi w'intama w'Imana, kandi Kristo yariko arigisha ko ubwo buvugishwa bwari bushikirijwe muri we. Ati uyu munsi ibi vyanditswe bishikirijwe imbere yanyu nk'uko amatwi yanyu avyumvise. None ni bande yariko arahishurira ibi bintu? Yariko abihishurira abana bato, inzoya. Abantu bari nk'inzoya kuko nta bumenyi bari bafise bw'ivya teolojiya, nk'abanyabwenge bakomeye bo mu vyagezwe nk'umuherezi mukuru n'abandi bagize inama nkuru y'ikombe, hamwe n'abandi baherezi bo mu ngoro no mu yandi masinagogi atandukanye. Murabona, bari abantu baciye bugufi, bari abantu bameze nk'inzoya. Nibo bariko bararonka guhishurirwa kuvuye mu ijuru biciye mu nyigisho za Yesu Kristo. Ntawe uzi umwana atari data, na data ntawe umuzi atari umwana, be n'uw'umwana agomba kumuhishurira. Kandi aho yariko arabihishurira abo bantu. Byongeye Kristo aratubwira mu kigabane ca 13 umurongo wa 16, atariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahahamiye kubona ivyo mubona ntibabibona, no kumva ivyo mwumva ntibavyumva. Murabona, bo bariko barumva kandi babona iki? Bariko barabona ugushitswa kw'ijambo ry'ubuvugishwa, bariko barabona ugushitswa k'ubuvugishwa bwo kuza kwa Mesiya muri ico gihe. Kandi bariko bumva iki? Bariko barumva ubutumwa bwa Yesu Kristo bwabere kugushitswa kubwo buvugishwa. Bariko baramwiyumviririza bo nyene bumviriza mu Mesiya, ariko arabashingira intaha babwira ko muri we, ko muri Yesu hari hashikirijwe ubwo buvugishwa buvuga kuri Mesiya. Aho hari ugushitswa k'ubuvugishwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi babaye abanyamahigwe. Bamwe bashobora kubona no kumva ibintu vyariko birashikirizwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Amaso yanyu arahiriwe n'amatwi yanyu arahiriwe. Bariko barabona ugushitswa k'ubuvugishwa bwa Mesiya, bariko barumviriza Mesiya, ariko arabamenyesha ibintu vyategerezwa kubera mu ico gihe. Ivyo byari vyamaze kuba biriko biraba mu minsi y'abigishwa. Rero vyongeye nimurabe ingene Kristo mu kigabane ca 13 umurongo wa 11 umurongo w'icumi kugeza ku w'11 avuga ati, muri Matayo ivyanditswe biravuga biti, abigishwa baramwegera baramubaza, babaza Yesu bati, mbega ikigutera kubigishiriza mu migani niki? Arabishura ati, mwebwe mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Nico cyatuma abandi bantu abigishiriza mu mugani, ariko abigishwa biwe bobo akabibabarira abifoboye. Rero nimurabe ingene Kristo yariko arahishurira abo bantu ibi bintu vyategerezwa kubera mu ico gihe mu gushitswa k'ubuvugishwa. Kandi kuri uyu munsi w'iherezo naho ninde azokwigishwa ibintu byose bitegerezwa kuba vuba nk'uko biri mu vyanditswe, nk'uko vyigishijwe abantu baciye bugufi? Bya bintu byose vyategerezwa kubera muri kiriya gihe. Mbega bigishijwe gute? Bigishijwe biciye mu nyigisho za Yesu,
ari we yari ugushyitswa k'ubwo buvugishwa bwa Mesiya buhwanye n'icyo gihe. Ni ukuvuga ko Yesu yazanye inyigisho z'ugushyitswa kw'ibyo bintu byategerezwa kuba. We yari afise inyigisho z'abantu, akababwira ati uyu munsi ibi byanditswe bishyikirijwe imbere yanyu nk'uko mubyiyumviye. Byongeye yarababwiye ati niyo mutizera ko ndi we muzopfira mu byaha byanyu. Ku munsi w'iherezo naho mu gushyitswa kw'ibi bintu bitegerezwa kuba vuba, aho Yesu Kristo azoba hari muri mpwemu yera agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Abantu batizeye bazoca mu kababaro gakomeye, kandi aho niho bazopfira. Rero ni ibanga ryo gushyitswa k'ubuvugishwa. Nimurabe ingene ugushyitswa k'ubuvugishwa kuzana ubutumwa buca hirya no hino buvuga kuri ubwo buvugishwa cyangwa ubwo buhanuzi bushikirijwe muri icyo gihe. Kandi biciye muri ubwo butumwa, uko niko abantu bashobora gutahura ubuvugishwa bushikirijwe muri icyo gihe. Nta bundi buryo buba buhari bw'uko abantu bashobora gutahura ubuvugishwa bushikijwe uretse gusa babitahuye biciye mu butumwa bududubiza buva mu gushyitswa k'ubwo buvugishwa. Murabona ingene mu gushyitswa k'ubuvugishwa buvuga kuri Mesiya mu kuza kwa mbere kwa Kristo haraje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu. Kandi biciye mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu, uko niko ubwoko bw'ibiremwa abantu bashobora kumenya ibanga ryo gushyitswa k'ubuvugishwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo, bagaheza bakaronka inyungu zo kuza kwa mbere kwa Kristo. Kristo yaramenyekanishije ukuza kwiwe, kandi we niwe yazanye ubwo butumwa. Hanyuma bwaratanzwe hirya no hino, buraguka uvuye mu gihe ujya mu kindi, biciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo yakoze biciye muri mpwemu yera, agukora biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Kandi iruhande y'iyo ntumwa, abakozi b'Imana bo muri buri gihe barakoranye n'iyo ntumwa kugira ngo ubwo butumwa bukwire ahantu henshi. Ubonaho ku munsi w'iherezo turafise ubuvugishwa buvuga ku bintu bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi ugushyitswa k'ubwo buvugishwa kurazana ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ubwo nibwo butumwa bukoreshwa kugira ngo hamenyekanishwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ivyo Kristo yarabivuze ko agira ati, duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Hanyuma mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 22:6 turonka ubumenyi bw'ibi bintu biciye mu butumwa tuzanirwa no mu marayika w'umwami Yesu Kristo. Haravuga hati, arambarira ati aya majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibitegerezwa kuba vuba. Biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, Yesu Kristo aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba bikabera kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi uko bigenda biraba, bigenda biramenyekanishwa nk'ubuvugishwa bwamaze gushyitswa mu ubwo buvugishwa, kandi turashobora kuharonka inyungu zasezeranywe ko tuzoronka tuzikuye mu gushyitswa k'ubu buvugishwa. Rero turashobora kubona ibanga ryo gushyitswa k'ubuvugishwa, kandi rero turashobora kuronka ubumenyi bw'iri banga ry'ubuvugishwa rishikijwe, ubuvugishwa bushikijwe, kandi turashobora kuronka kwakira inyungu
zasezeranywe ko ziboneka mu gushyitswa k'ubu buvugishwa mu gihe cya nyuma, nk'uko twaronse inyungu zo gushyitswa k'ubuvugishwa buvuga kuri Mesiya aje nk'umwagazi w'intama w'Imana ku munsi w'iherezo. Abatunzwe b'Imana bose bazoronka inyungu ziri mu buvugishwa bwo kuza kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kandi biciye mu butumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ubutumwa buri mu nkuru nziza y'ubwami, turonka ubumenyi bwo gushyitswa k'ubu buvugishwa, kandi gutyo turaronka ubumenyi dukeneye kugira ngo turonke inyungu zasezeranywe ko ziboneka mu gushyitswa k'ubu buvugishwa, kandi twizeye ugushyitswa k'ubuvugishwa, uko niko turonka inyungu, uko niko turonka imigisha yose iri muri ubu buvugishwa bwategerezwa gushyitswa. Rero turabonye ibanga ryo gushyitswa k'ubuvugishwa, kandi turabonye inyungu ziri mu gushyitswa k'ubu buvugishwa. Turabonye ingene twari kuzotahura ugushyitswa k'ubu buvugishwa, kandi turabonye uburyo bw'ingene turonka inyungu zo mu gushyitswa k'ubu buvugishwa. Turiko turakira kandi twizera ugushyitswa k'ubu buvugishwa, turaronka imigisha izanwa n'ubu buvugishwa buriko burashyitswa. Uko niko kuri uyu munsi w'iherezo abatoranijwe b'Imana, abana bato, imiyabaga n'abakuze, niko bazoronka inyungu zo mu gushyitswa k'ubuvugishwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, ariko arihisha kandi yongera yihishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Turabonye ibanga ry'ubuvugishwa bushikijwe. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, kandi mwakire inyungu ziri mu buvugishwa bwashikijwe. Imana ibandanye kubahezagira cyane, kandi vuba mwese muhindugwe, mujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ivyo ni vyanyu mwebwe abana bato, namwe imiyabaga, na mwebwe mwese abakuze namwe. Rero murabona abana bato, Imana ntiyabibagiye namwe. Buri gihe yamye iba ifise abana bato muri buri gihe gito no muri buri kiringo kinini. Abo bararonka imigisha y'Imana, kuko Imana irabemerera gutahura ugushyitswa k'ubuvugishwa buba buhwanye n'icyo gihe, kandi abo bana bato barabyizera n'ubugingo bwabo bwose bakabitahura. Aho rero bakaronka imigisha y'Imana. Uko niko bimeze no kuri mwebwe namwe bana bato muri kino gihe cya nyuma. Imana yarabemereye gutahura ugushyitswa k'ubuvugishwa kugira ngo gutyo mwakire muronke imigisha iri mu gushyitswa k'ubuvugishwa. Imana niyo yakoreye muri mwebwe bana bato, iriko irabahishurira imbere bwina mu bugingo bwanyu, irabahishurira ugushyitswa k'ubuvugishwa kuri uyu munsi w'iherezo. Rero migunza y'intambwe, mukomeze muri ko murakorera Kristo, mukora mu murimo wiwe,
kandi mwakira imigisha y'ubuvugishwa bushikijwe. Reka bundi bushasha dusigarane na missionnaire Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye asozere iki gice ari kumwe namwe ngaha bana bato migunza y'intambwe. Kandi Imana ihezagire n'abakenyezi bigisha abana bato imigunza y'intambwe. Kandi Imana ihagurutsa abakenyezi bigisha benshi ndetse n'abigisha b'abagabo haba muri Repubulika ya Mexique ndetse no muri Amerika Latine na Caraïbe yose, kugira ngo bafashe aba bana bo mu bwami bw'Imana kuri uyu munsi w'iherezo, kugira ngo gutyo mushobore kuronka ubumenyi bwinshi bwo kumenya ubuvugishwa bushikijwe, mushobore kwakira kuronka imigisha yose Imana ifise iri mu gushitswa k'ubuvugishwa bwashikijwe. Gutyo rero mube mwiteguriye guhindurwa no kuronka umubiri uhoraho uwo Kristo yasezeraniye umwe wese wo muri mwebwe bana bato, ndetse awusezeranira n'imiyabaga n'abakuze nabo. Yarawusezeraniye na Miguel, arawunsezeranira nanje nyene. Ni isezerano ry'abatoranijwe b'Imana bose, abana bato, imiyabaga, abakuze n'abasaza nabo. Rero Imana ibahezagire kandi barinde. Ndabashimiye cyane kubw'ubutumire mwampaye kugira ngo mbane namwe ngaha, kandi ndanabashimiye cyane ko mwanteze amatwi mubikunze. Imana ibahezagire. Bizogenda gute kubajana ubu buvugishwa bwashikijwe babushira abandi ga William? Ibirenge vy'uzanye inkuru nziza ni vyiza ku misozi. Si umugisha gusa wo kwakira ubwo buvugishwa, ahubwo hari n'umugisha wo kujyana ubwo buvugishwa, kubushira ibiremwa byose dushoboye kubashira ivyanditswe. Mwene Data William atubwira ko ibirenge vy'uwuzanye inkuru nziza ari vyiza ku misozi. Amakuru meza bwari ubuvugishwa bwashikijwe. Rero nimba ari umugisha kwakira ubwo buvugishwa, vyongeye kandi n'umugisha kubushira abandi umuntu akabujyana ari umwizigirwa. Sivyo gamwe Data William? Murabona aho naho harimwo ubundi butumwa rero ku ruhande, ubundi butumwa buzovugwa. Babaye abanyamahigwe abajanye amakuru meza yo kuza kwa mbere kwa Kristo bayajyana mu isi yose y'ivikagera, kandi byongeye bazoba abanyamahigwe ku munsi w'iherezo. Abo nabo kandi bazoba bariko barajana amakuru meza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Ni vyiza cyane. Murabona mwene Data William atubwira ko wabaye umugisha kuri bo abahariya kuba barajanye ubutumwa, kandi Yesu niwe yababwiye ko bobujana. Yababwiye ko boja mu mpande zose mu isi yose. Bo bari barabwakiriye, bari bafise umugisha wo kuba barabwakiriye, ariko bararonse n'umugisha wo kubushira abandi. Gutyo nyene aratubwira ati n'umugisha ko twebwe tutobwakira gusa vyonyene, ahubwo kandi tukanabujana tubushira abandi turabizigigwa. Kandi abantu bose bazogenda barakira inyungu zivuye muri ubu butumwa, abo bantu bose nabo nyene baharugwa nk'abo muri twebwe. Abakira inyungu z'ubutumwa n'abajyana ubutumwa batuma abantu bakira inyungu ziri mu ubwo butumwa. Umuntu akoze igikorwa, akoze umurimo ngaha ku isi, bikaboneka ko igikorwa ciwe ari ciza cyane, ariko hanyuma haheze igihe igikorwa ciwe kikazimangana kigahera, arababara cyane kuko igikorwa aba yarakoze kiba cyabaye igikorwa cy'umwanya muto. Ariko Imana iriko iratubwira ku gikorwa dukora mu bwami bwayo, ivuga yuko uwukora uwimbura ko yokwimbura iby'ubugingo budashira. No kuvuga yuko igikorwa gikorwa n'icy'ubugingo budashira, kandi abantu begeranywa bahamagagwa n'abazobaho ibihe bidashira. Nuko rero ivyamwa biva mu gikorwa cyacu tuzoguma tubibona ibihe bidashira.